kubashimira cane gose kongera kudukurikirana muri iki kiganiro gishasha c'uyu munsi itariki 24 z'ukwezi kwa 11 2022. Iki kiganiro gishasha rero ni kuvuga ushobora kugisanga kuri YouTube channel Mwalimu Mbobe no kuri Facebook kw'isoko na Mwalimu Mbobe. Turabashimiye cane gose bivanye n'abatwandikiye badusaba insiguro y'amazina no munsi rero twabashiriye mu ngiro ivyipfuzo vyabo. Izina rya mbere ni izina Eri. Eri ni izina rikomoka mu Giheburayo rikaba risigura mu Gifaransa Dieu et Yahvé. Mu Kirundi ni Imana ni Yahwe. Yahwe ryari izina Abaheburayo bita Imana. Ba Eliya barangwa niki? Eliya ni umuntu w'imyitwarire itangaje ku buryo tutogenda tutayivuzeko. Ni ikiremwa gitangaje cifisemwo impano yo gusenga kandi kirangwa n'ubuntu n'ubwitonzi, kandi akaba yifisemwo n'impano yo kumenya indimi nyinshi, abanika kandi yiyemera. Ni wa muntu buri munsi yama ariko arivuga ku ruhande rwiza gusa, bikanamufasha kwigirira icizere muri we. Yamana ivyipfuzo, ni umuntu yiryohera, kandi Eli ni umuntu akora ibintu ku giti ciwe atawe arabiyeko. Imbere y'abamutwara birashoboka ugasanga rimwe na rimwe arafishije ico twokwita imyitwarire itameze neza, kuko iyo bishitse akaba ari mu makimbirane n'abandi. Ni wa muntu atipfuza kwibona yatsinzwe cyangwa se ari mu makosa, yamashaka buri munsi yamara ahantu hameze neza. Izina rigira kabiri ni Stella. Stella nkuko nyene ari Stella rikomoka mu Kilatini Stella nyene. Stella rikaba risigura inyenyeri. Stella arangwa niki? Ni umuntu agendera kuri kamere kiwe. Stella azi kumviriza abandi ku rwego rwo hejuru cane, atari ukuvuga ngo abifisemwo n'inyungu nyinshi cane. Ni umuntu yitonda, arangwako n'ubunyankamugayo, akunda gutanga service ku bandi. Ni wa muntu azi kwita ku bibazo bihanze ikibano, bituma ikibano n'ikiremwa muntu, uburyo yumviriza abandi n'uburyo abitaho bituma yemerwa cane mu kibano. Izina rigira gatatu ni Freddy. Freddy ni izina rikomoka mu Kidagi, rikaba ari izina bahinye muri Frederick. Naryo rikaba rikomoka mu majambo abiri, Frido hamwe na Rick. Frido risigura amahoro mu Gifaransa la paix. Rick risigura umwami. Mw'ijambo rimwe Frederick canke Freddy ni umwami w'amahoro. Freddy arangwa niki? Ni umuhungu arangwa n'ishaka n'ingoga mu gukora ibintu. Uburyo agaragara womengo ni umuntu akubagana kandi atitaho abandi. Ni wa muntu usanga akekeranya cane ku bumenyi bwiwe, ariko ni incabwenge kandi azi no kwihangira imirimo. Azi gufatirana amahirwe mu buzima bwiwe, kandi ni umuntu adakunda gushemagizwa co kimwe no kubeshwa. Ni umunyeshari. Izina rigira kane ni Janine, rikomoka mu ijambo ry'Igiheburayo Yehohana, risigura Imana ni nyene ubuntu, Imana nyene imbabazi. Janine arangwa niki? Janine ni umuntu atizerera mu ndoto ziwe. Ni umuntu arangwa n'ukwemera kurenze urugero, yoroshe cane mu buzima busanzwe. Janine
ni umuntu afise akadefo ko kwizera cane vyoroshe ivyo uba wamubwiye, canke kwizera umuntu ku rwego rwo hejuru, ku buryo niyo yahemukiwe usanga ari ibintu bitaryoshe cane. Azi kwihangana kandi azi guharanira ico ashaka mu buzima, ni umukozi yabigize umwuga, ni umunyabukorikori, adakunda amakimbirane, yishimira kwibona aho yakigwa neza. Menya ko ari umuntu akunda gukora kandi akanabinezerererwa. Izina rigira gatanu badusavye ni Ernest, rituruka mu Kidagi mw'ijambo Eornost, risigura ingwanyi canke intambara. Ernest ni umuntu agaragara nk'uwihoreye, umuntu azi kubika ibanga, azi kwihangana kandi umunyempuhwe, arangwa no kwitekererezako cane, no kuvuga kwiyumvirira kuri we ku giti ciwe. Ernest akunda kubaho ari kumwe n'abandi kandi yemera no kubaha no kwicisha bugufi. Ni incabwenge kandi izi no kwigenzura. Ernest rimwe na rimwe ni umuntu yiyerekana nk'umuntu w'ibishobisho. Izina rigira gatandatu ariryo rya nyuma ni Cedric. Cedric rikaba rikomoka mu Congereza ca kera Kadalik. Kad risigura umugwano, hamwe na Rik umwami. Cedric mu jambo rimwe ni umwami w'urugamba cyangwa se umwami w'ingwano w'intambara. Cedric ni umuntu azi kuganira neza n'abandi, ni umuntu azi kwiyorosha, ni umuntu azi gushemagiza abandi, bikanamworohera cane kubakoresha ivyo ashaka. Rimwe na rimwe ni umuntu akunda guca ku ruhande, adashobora gutudurira ku kintu. Mu Gifaransa ni abantu bari hypocrite. Murakoze cane kongera kudutega abiri, mwebwe mwama mwitanga mutiziganya kudukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi zacu zose. Ndabasavye gukora share na subscribe, mu Gifaransa ariyo s'abonner. Kuri YouTube ni Mwalimu Mbobe, kuri Facebook ni Kwisoko na Mwalimu Mbobe. Sawa sawa, mugire ibihe byiza.